ndabaramukije uyu ni Madame Joa imuhira media mwongeye gusubira guhura. Ndaramukije abarundi bose bari mu mpera zine z'isi, Amerika, Aziya, Afrika, East Africa, ahari umuntu wese avuga ikirundi. Nuko rero nkuko nababwiye muri imuhira media tujeje kuvuga amakuru y'aba diaspora kwisi yose, mu diaspora ari kwisi yose turamurondera tukamubaza amakuru. Ejo naguye muri Facebook mbona umuntu w'umugide, sinarinzi nationalite yiwe, mugabo munyuma nza kumenya ko ari umurundi. Ndaryoherwa cyane gose mbonye ibikorwa byiza akora mu maparke atandukanye yo muri Tanzania, cyane Arusha, parke yo muri Serengeti, umusozi Kilimanjaro, hose arakora ibikorwa nk'umugide. Reka rero ndamuvugishe, ari ku telefone, reka ndamuvugishe. Ndabaramukije. Amahoro. Murakomeye? Urakomeye kweli, Imana nishimye kweli, turakomeye. Nihenze nimwe bwo muri John Edison. John Edison Kalim ni Umurundi, Karusi, mugabo ubundi nga mu gihugu cya Tanzania, nkora umugide, nkora abakiriya Anjaro, nkoroganiza amavoyaje y'abakiriya bagenda mu maparike nationale nka Serengeti, parike nationale Apere ya Ngorongoro, iparike nationale y'Arusha, iparike nationale ya Tarangire, iparike nationale ya Ruaha, iparike nationale ya Nyerere National Park, eka n'amaparike yose yo mu gihugu cya Tanzania. Ibijyanye byose na tourisme byose turoganiza, na cyane na Zanzibar. Ego, na Zanzibar. None ako kazi k'ubugide ukora ni kompanyi yaguhaye akazi cyangwa ni kompanyi iwawe? Okay, kuva 2008 nari umugide wa agence yitwa Terre d'Aventure yo ku Bufaransa ikorera muri iki gihugu. Hanyuma nkaba nakoranye n'iyo agence mu myaka irenga 6. En 2014 ncamonta ya societe yiwanje yitwa John Expedition Safari. Kubw'ibyo nkora muri societe yanjye ndumwe. Ukora muri societe yawe uri umwe, abaturitsi bakuraye. Kubera ko nsanzwe dufise experience nini kandi dufise abagenzi nyinshi ziva hanze twakoranye. Ubu dusanzwe dukora kuri dukoresha ikintu cyitwa bouche à l'oreille. Bamaze kuryoherwa na service tubaha bashitsi wabo, baca batubwira publicité buke bakaturungikira abandi. Ubwibyo nuko nyene dukora. Hanyuma ni chaîne. Ni chaîne, mugabo mukoresha ico bita bouche à l'oreille. No kuvuga umuntu aji wanyu agashimba igikorwa, tuvuge mugabo mukorana n'isi yose. No kuvuga abaturiste barashaka kuva i Buraya, barashaka kuva muri Amerika, barashobora kuva muri Amerika du Sud, muri Afrika hose. Donc boss urabaronka. Ubu dukora nkorana n'aba Europe principalement. Marketing yanje nini iri muri Europe, uje mu Busuwisi, Belgium, Ubufaransa. Abo ni abantu dukorana, mugabo mu myaka iza iri imbere tushaka kwagura marketing muri Burundi, mu bihugu nka Amerika, mu Bushinwa, n'Abagermani, Abongereza, mugabo ni buke. Amen. Ego, hanyuma rero hari ico nagomba kubaza. Eske umuturiste aje, kenshi turakunda kubona nk'abantu nzenya nk'amakompanyi turistique ku isi yose usanga bafise site yabo, ku buryo umuturiste ahari arashobora kuvisita muri site web akaraba amakompanyi atandukanye turistique, ugasanga amapema yose ayakorera en ligne, kandi ugasanga bafise amapackage baba bafise muri ayo makompanyi iwe, ku buryo umuntu agiye usanga afise ama offre atandukanye. Namwe muba mukora nk'ubwo muri ubwo buryo? Dukora muri ubwo buryo nyene, niko nyene
rudandazwa rwa tourisme rutera imbere utegerezwa kuba ufise site web irimo n'amapackage umukiriya ashobora kuraba ipackage yashimwe canke adashimwe n'imwe muri izo akagufona yamaze kwidokumenta azi cyago ayicaje gukora mu gihugu akakubwira hanyuma kugira programme iri planifié ukayimurundi d'abord turafise website mais par contre muri minsi umuayiti wanje ariko arayikorera ko iyo site ubu yayikuye ligne mais dans 2 semaines kubera ko yari ancien ubu ariko arangirira site website iri ya yubu amélioré ariko arayigira mise à jour ya website yawe mugabo yari iriho yitwa John Expedition Safari kuri Petite Fite ariyo ababanza ndiki bitabo yitwa Petite Fite ariyo our trip advisor turiko ngaho kwe nta problem unashobora kutubona ego iri aligne dans 2 semaines okay ya ndibaza ko abantu bazoshobora kuronka n'uburyo bamenya iyo site nukuvuga rero mwabarundi baba diaspora mugomba kuza gutembera za Serengeti za Arusha mwahumvise ko yahavuze hose amasite yose akoreramwo ego nimurondere John azobafasha byinshi cyane duteze imbere umurundi wacu none mu Burundi naho nyene murakorana n'abarundi bashaka kuja muri tourisme kugira batembere muri ayo maparke yose abari mu Burundi ni kibazo kubijanye n'amafaranga nibaza ko ari amafaranga ari ngora kuko ni ku madolari kandi birazimvye uravye bwo muri iki gihugu nibaza yuko buri hasi cyane ayo madepensa amahera yose si coroshe sindaro uwo muri kiriya gihugu azino aza gusaba agire visite le parc national ya none ntuzenya bonke ibiciro byo muri Afrika n'ivyo muri Europe n'ivyo muri Amerika birangana iyo bagushikiriye iyo bagusanze kuri biro yiwawe East Africa bungu ibiciro n'ibingana mu East Africa ibiciro byabo biri hasi gato bingana n'ibyo abazungu bakora ba East Africa donc kugira uhe ntuze chance yuko abari muri East Africa bose bashobora kuza nabo bakexplora intuzenya ayo maparke haba hari kintu agomba kukubaza rero banaca amatsiko kunuzenya ijya montagne ya Kilimanjaro turetse tourisme harakamaro kahari kuduga ujya musozi ugashika hariya hejuru kuri Somo akamaro kariho nyene kuko ujya muri Kilimanjaro ufise inzira 5 zitandukanye hariho inzira ya mbere yitwa Marangu ushobora kuduga mu misi 5 difference iyo nzira ya Marangu iri tro different n'izindi nzira zose yo ifise amahiti abakiriya barara mu mahati baza kucamenya zubatse z'utubaho utukabane ndabona hariyo tuvuge nk'amakabane cyangwa ugasanga tuvuge nk'ajya amambe bavyita gute donc hari sorte y'ibi bintu mpora mbona abaturiste bakora amatante n'amakabane kabane numva n'utuzu twimbaho sasa kuri barabara hari inzu zimbaho ituri different n'izindi nzira kuko izindi nzira zozo tudugana tugenda tujyanye n'amatante amatante amamera byose tugenda tubitwaye ubu tuzu twimbaho tumeze nk'utu hotel barashika bakaruhuka bagafungura asante hanyuma tuba turi kubona umukwizini ari professionnel yabize y'ubuteka international hanyuma
dushitse akaca adutekera abakiriya bagafungura bakaruhuka hanyuma ico kibazo mu kije c'akamaro ko kuri umusozi Kilimanjaro akamaro karabonera nyine d'abord Kilimanjaro ushobora wipima umubiri wawe ukunge umeze upima ikaguha resulta yuko uri ambone itaca mu bisi bibazo mu mubiri uko mu minsi 5, 6, 7, 8, 9 bivanye n'inzira wakunze gucamo bishanja remiriye hari ahantu uzuburi altitude ahandi harimwo imbeho ahandi harimwo umuyaga ucanganye n'indi mbeho ku bw'ibyo ufise probleme ya sante n'ikindi kibazo ngaro ni no kuyindi isi kuko niyo misi yose ubona desire gusa nta communication na kimwe n'ubundi buzima ni experience ku bantu bakunda adventure yuko Kilimanjaro bakunda adventure en fonction des jours bakunda guprofita uwo murima hanyuma ibarabara ya kabiri yitwa Machame iyo Machame kubiduga mu minsi 6 cyangwa mu minsi 7 kuri bajya batwiya bashaka kugira climatisation baca umunsi umwe kugira bawumare mu minsi 7 mugabo kuri bajya usanga ari aba sportif bamenyereye iby'imirima n'ibindi usanga badakunda kugira climatisation baba bari en forme mu minsi 6 kubw'ibyo kuduga n'iminsi 4 gushika kuri kado hanyuma mw'iryo joro nyene mu ma 23 tugaca tuduga kuri somerero nyene ansi mu masaha 6 tugaca dushika kuri some vers 6h30 ou 7h ça dépend bivana na vitesse y'abakiriya nuko kiri none bishitse umuntu tuvuge kenshi ari abantu bagenda bakipima nagomba kumenyesha abarundi batazi igiswahili rero kwavuga mu murima n'umusozi nimo bave mwibubaza ngo ni wa murima guteramwo ibijumba okay none abantu bantuzenya bariko baraduga uwo musozi ese mu bakaca birotruva umenga amagara ntameze ntabaza amagara yiwe tuvuge ko bafise ama hypertension ntavyayazi mugabo waraje kugira aventure yiwe akaca ashika ahantu akumva amagara aramugoye hari ekipe y'abaganga cyangwa ekipe ya security biri hafi kugira ifashe uwo muntu ariko aduga umusozi kuko numvise ngo mu mara iminsi irenga 5 muri ko muraduga kugira mushike kuri somo mu bisanzwe tubwenye n'abakide turafise formation duhabona organisme ya sante yo kwisi yose bazino bakatuwa information ya first aid kubw'ibyo zijya ngo baraza montagne n'ibindi ibyo n'ibintu bisanzwe turashobora kumufasha umukiriya agize ibibazo hanyuma mu mahera ariko na kriya hariho tax zigenda mu masekurisme kira camping hariho abantu ba parke nationale abajene basanzwe bari ngaho bagira sekurisme yo kumumanutsa byihuta umukiriya bitameze neza yego umva mwarategekanije ibishobora gushika vyose kugira umukiriya ashobore kuduga mu nuzenya ashobore kuduga umusozi amerewe neza agize ibibazo naho hari sekurisme intuzenya iza kumufasha kugira imumanuka ntakirikare ashobore kugenda no kwa muganga ego vraiment agize ibibazo bya maladie montagne yani turashobora kumufasha byihuta hanyuma agirirwa sekurisme bakamumanukana kugira bamwihutishe kwa muganga hanyuma kandi hariho indege ntonyi ya sekurisme iyo mugabo n'umukiriya ashobora kurequestinga hanyuma akacari akumbe guyo ashaka rescue na niyo ndege wow numva rero bipanze neza nukuri John urakoze kuduha ama information yose ajanye na tourisme
yawe na ntuzenya ego donc ahantu hambere numva hoba hagoye gatonya no kuduga uwo musozi ariko murumva ko mwavyiteguriye ahasigaye naho nuja kuraba vya bikoko byose navyo nyene mwaravyiteguriye nk'ingwe je mbonye ingwe no hava panika kabisa bose nyene turabayimvise baze bavizite mw'iki gihugu vraiment hararyoshe cyane hari ibintu byinshi rwose binezereza amaso bashobora kudekuva mu maparike nationale. Murakoze cyane John, ndabasezeye. Murakoze profise guhamagarira abantu bose ku isi yose nukuri murondere John. Araza kumpa ntuzenya acanyandikira inbox anyereke site ntuzenya yiwe kugira muzoze murayivisita cyangwa Facebook yiwe muyivisite mumukeneye mumurondere muvugane ingene yo bafasha ku visita ma parke yose kuko numugide d'experience umva ko yakoreye amakompanyi akomeye cyane nawe nyene agera ahantu acakora kompanyi yiwe personnelle urumva ko abishoboye. Merci beaucoup. Sinzi ko ari ikindi kintu mwovuga imbere yuko dusezerana noba nibagiye. Imbere yuko dusezerana nuko nabamenyesha yuko aba investisseurs bashaka ku investisa muri iki gihugu uko mu president asanzwe ari ngaha ameze neza gose kandi arabayimvita kandi arurudandazwa rukomeye gose kubw'ivyo barashobora kuza baka investisa mu bijanye na construction baka investisa mu bijanye n'amahoteli y'abakiriya nyine mu maparike nationale canke mw'ibisagara mugabo yakira ingenzi canke baka investisa mu bijanye na agriculture. Iki gihugu kiri très riche hari byinshi byo gukora mugabo problemi hari nuko amahela nico kibazo. Baranigwa ku investisa kubera capital. Abatanzania rero bo ntuzenya ubuzima bwabo n'ubuzima nabonye nusanga bafise ibibazo by'amakapitali kugira bashobore ku investisa mu gihugu cyabo. Ibibazo byo biruzuye kuko ugiye muri bank kugira uronke embo ama taxe ni menshi bagwa 20% do ama taxe ni 20%. Urumva ko ntuzenya ariko kandi mu muntu ntiyotinya gufata risk yo ku investisa nawe nyene ivyo byose ntaburi byasigarana. Ari umuntu asanzwe afise kapitale nziza vema akaza ino akainvestisa muri tourisme canke muri construction canke muri agriculture ibiri canke itatu n'umumiliyardere nyene asanzwe yubahwa muri iki gihugu. Amen amen. Aba diaspora murumva yuko il y a les opportunités cyane cyane abagwiza tunga aba entrepreneur hari ama opportunité kugira ico mukoze nuko rero plus d'information muzomurondera John araza kumpa ntuzenya amasite web we na Facebook amapage ntuze aha akorera hose mu ma platform yose akoreramo araza kuyamereza kugira ngo mugume mugira ama recherche muri iyo kompanyi yiwe. Be iyo kompanyi yawe nako nibagiye kubaza n'izina ryayo ryitwa gute? Iyo kompanyi yanje yitwa John Expedition Safari nakunze gukoresha izina ryanje kuri Facebook nitwa John Edison canke ukandika John Expedition Safari kuri Instagram nkoresha John Edison canke John Expedition Safaris. Ubwivyo ni ryo zina ryanditse hose ucunora. Sawa sawa murakoze rero reka rero tuzosubira ikindi gihe nibaza ko nshoboye kubarondera muzonyitaba. Murakoze cyane gose karibu. Akomera.